Urahuryama bakuryamisa ariko uko biri baraturyamira twaguma tuvyuka ijwi bagakatica twaguma duhatana amakari vuge numva ko zigemera nk'umutama kandi n'umusore wibaza ko ari coroshe mvuga nk'umutama kandi n'umusore munzu hatana matane mpaka mani jewe umuntu agwana na Abeli abayiboma ko je sishindwe ubuzima sinigandanirwa barabizi iyo nitumye ikintu ndakigirako n'ubuzima ndimwe bwose nuko nahatanye je ndahatana nikomeze no muri ibintu vya cinema je ndahatana kandi gutsindwa kwa mbere amahoro no kutumwanya kandi gutsindwa kwa mbere nuko bakugwanya ugacu nawe ugashuryama je sindabagwanya ungwanije je nkora cyane nimba ungwanije ngo cinema ukayiroga ngo ntisohoke nkabona imaze imisi 3 yase gusohoka ndahatana makisohoke nishaka ibe indwi zitatu mugizo sohoka none umva utaruhije ubusa waranduhije ugira ntisohoke muga amaherezo izungu nuko rero aravuga nta muntu yoza kuyagufasha ayo macungu amacungu yaje barayi wawe wewe nyine urigwana none wowe simo ugize ibibazo je ncanza kuja mu kibazo ci wawe je ndabizi wa mu bawe bigize ibibazo kandi inshuti yanje nanagukunda ariko nanu musi ndaza nta miraso y'umunsi mwe ndanaguha kandi nzi kuri mu nzu ajya uri uryamye umugabo n'ingorane ziwe ranyo niyo mpamvu rero je kwirigwa ugenda uvuga ngo ibibazo ngo bise ngo byagenze ukuntu gutumwanya we pambana nivyo bibazo uri muracamo se dushoboye kugwana cyo kimwe uravyumva je ndi umupambanye nivyo nakubwiye je kugwanya je bawibeshe kubera ko cewe nubwo ngwana rogira gute ebana je ngumako kugusigara uvuga ati ibintu kigabo vipi gukiyenda nguri kurakora vyiza cyangwa nguri ko nguraje kurondera amakorabo nguri ko ngurigenda hanze nibikimana ingorane zose natanga kuzigira igihe ntanguye amakorabo etanguye kujya none ubona ubujuwe nandiye sinibere umuntu ndona ndanasohoka nitike yogira mu Rwanda nayo ngivise naranyariwe nta gitoronoro nka je ngo nje mu Rwanda wapi none bibaza ko byoroshe kubana neza sinenzi ko bisaba kuba umubire kumesanga umenga izindi nzira nyene umubire gute kuba umubire nyene ugasanga nk'ugenda mu mufuko witwaje nk'agashato none utabura umubire kurindwa n'agashato kandi hari imana isuma byose ugasanga umuntu ingufu ziwe zihagaze ku gashato kari mu ngodo man jivyo osiyezi murashaka mu gihe mushaka cyangwa ugwara gwinuza kw'agakoko kana ugasanga yagashize no mu ngodo arahonyora kumva ngo arahonyoye fresh ngo jungo yakara kari mu ngodo ariko jewe uri meza bere kubukora igikorwa ciza filime nziza isa neza inkuru nziza sound nziza image nziza ariko ugasanga abantu menga ntibabona ivyo bintu none numva ko baba bafutse mu maso ega turi mwisi nakoresha umwanya waje kujya ubunure ugafotora ngo ndiko ndajya ubunure ariko hari abantu baca bamuraba kubera ko abonye umuntu w'umugabo kujya ubunure canke yaje kujya akantu kose wamubona ibinagira zira ni content zituma Mimi wewe atandukanye nabo bantu Mimi n'umuntu kuva tumenyana Mimi uko n'ukuri ko Imana anyita papa anyita daddy nuko atari dadi ariko kuri Grace papa wiwe atari dadi kuri Grace dado mu Grace je nta dado muri Grace je nemera pasteur ndamwemera na band wayo turangiza yahora aririmba indirimbo za gospel tukavuga ati nukuri Abeli muririmbira Imana aririmba indirimbo zo gutazira Imana ariko na Abeli utiko turamubona tubona muri filime gusa za ndirimbo yarahevye ubwo siyo mpamba basabe abaye beshi kubavuga ati hari ikintu wahevye uyu munsi uja mu kindi ubwo siyo mpamba basi bakuronka vyoroshe yahora aririmba nyene